cya Yesu Kristo. Mu mwanya rero imbere yuko tubandanya ibintu byose twagomba tubanze dusenga Imana kugira ngo ahantu tuhasengere Imana ihumanura y'amazi, ihumanure n'iki kibanza iceze kibicera kugira ngo abera b'Imana baje mu kibanza cejeje. Reka rero dufate umwanya wo gusenga. Nyagora ku ngoma se umwami wacu Yesu Kristo, zina risumba yandi mazina yose. Turagushimiye kugira ubuntu bukomeye cyane muri iki gitondo. Usubiye gutegwa iteka n'Imana gushika muri iki kibanza. Turaguhamagaye rero kugira ngo ukore ikintu gikomeye muri iki gitondo. Turaguhamagaye muri iki kibanza gisubire guhumanurwa. Turaguhamagaye muri iki kibanza gisubire kwezwa. Turaguhamagaye ngo aka kanya amaraso yawe asubire kubonekera ahantu. Turahagaritse ubushobozi bwose bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaye ingabo z'ijuru, turahamagaye abamarayika, turahamagaye abakerubi, turahamagaye abasarafi, turahamagaye Imana Data na Yesu Kristo na Mpemu Yera. Reka bibe mw'iki kibanza. Reka umuriro w'Imana usubire kwaka aha hantu. Reka ubushobozi bw'Imana busubire kugaragarira aha hantu. Reka imbaraga zawe n'ububasha n'ukuri bisubire kubonekera aha hantu. Imana yo mu ijuru, Imana y'amasezerano, Imana iteye ubwoba, Imana ikomeye, Imana itananirwa, Imana idahinduka, Imana ibirema ikabisohoza, Imana yaremye ijuru n'isi. Reka kanya ukora ibikomeye mwami mw'iki kibanza. Umuntu wese agiye gonyoza ikirenge mu cawe yumva ijwi rya Mpemu Yera, rya jwi ryaboneka igihe wabatizwa Yesu. Mpemu Yera akaza akagushingira intahe akavuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kandi akampimbara. Reka uyu muntu wese agiye gonyoza ikirenge mu cawe asure kumva ijwi rimushingira intahe. Reka ijuru ryuguruke. Haleluya. Reka uyu mwanya utubere umwanya udasanzwe, umwanya w'igitangaza. Abari baboshwe babohoke, abari kure yawe basubire kukwegera. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo umuntu niyahonyoza ikirenge mu cawe akavuka ubwa kabiri, akabyagwa n'amazi, akabyagwa na Mpemu Yera. Haleluya. Uwo muntu arashobora kwemererwa kuja mu bwami bwo mu ijuru. Ni wewe wabivuze ubwawe Yesu. None aba bantu bumviye baje gushira mu ngiro ubugombe bwawe, baje guhonyoza ikirenge mu cawe. Reka umva isengesho ryacu aka kanya mwami, ubabe hafi aka kanya, ubaha ahantu ijuru ridushingira intahe. Mpemu Yera umurongozi wabera asubire kubana natwe, ubwiza bw'Imana bubane natwe, haboneka impinduka mu mitima yacu. Haleluya. Turagushimiye kugiye kubana natwe mu bikorwa byose. Tugukomeye amashini. Reka badufashe twese hamwe abashoboye kuririmba, turirimba indirimbo imwe yo mu Kirundi y'amajana 239 ivuga ngo bari baje gukorana. Hanyuma tuyihejeje turaza kumva ubutumwa bwiza tubwirwa n'umukozi w'Imana Pastor Barnaba kuva Kongo i Bukavu. Mwagiriwe ubuntu n'Imana, mwaje kubatizwa n'umushitsi. Ndazi ko Imana yo mu ijuru izakubana natwe. Reka abayishoboye canke bayizi tuyifashanye. Kaze mu izina rya Yesu abaririmbyi badufasha.
Amen. Reka dusabe Pastor Barnabe kugira ijambo ry'Imana twishimikiza mwaka kanya dusabe ashobore kumufasha kushira mu kirere. Uheri mwingi sana. Ubagiri ubuntu bwinshi cyane. Kwa sababu leo kubera ko ino munsi mbinguni mwijuru Mungu Baba, Imana Data, Yesu Kristo, Mwami Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu, Mwemu Yera, malaika wote wa mbinguni, amalaika bose bo mwijuru leo wamekusanyika. Uruno munsi bakoranye, wanafanya sherehe, bagize umunsi mukuru kwa sababu ya uamuzi ambao umeufanya. Kubera ingingo wewe wafashe. Umekamata uamuzi mkubwa, wafashe ingingo ikomeye cyane ambao hautajutia maisha yote. Utazokwigera wicuza mu buzima bwawe. Hautajuta. Uzokwigera wicuza. Uona umekamata uamuzi. Uona wafashe ingingo. Nimekuambia, ndakubwira, miongoni mwa maamuzi ambao unaweza chukua, mu ngingo zose warufata, hii ni uamuzi kubwa. Hii ni ngingo ya mbere ikomeye cyane. Tena hii ni uamuzi kandi hii ni ngingo ambayo inabadilisha historia. Ihindura kahise kawe. Kwa sababu hii uamuzi, kubera ko iyi ngingo ina matokeo katika ulimwengu wa sasa. Ifise ibyiza cyane mu gihe turimo, na ina matokeo katika ulimwengu ujao. Kandi ifise n'ibyiza mu gihe kizoza. Kwa hiyo ninajisikia furaha kukuona. Kubw'ivyo ndumva umunezero cyane ubwo kukubona. Na ninaomba kila mtu aliye hapa, ndasaba rero umuntu wese ari hano, tumshangilie Bwana Yesu. Ningekuwa karibu na wewe, yomba nari hafi yawe, ningekukumbatia, nari kuguhobera, na nikwambie hongera. Nakubwira ati ryoherwa, umefanya vizuri, wakoze neza. Mungu akubariki sana. Imana iguhezagire cyane. Acha tusome neno la Mungu. Reka dusome amajambo y'Imana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, sura 8, igice cy'umunani, 36 na 37 kugeza ku 37. Biblia inasema, jambo ry'Imana riravuga, walipokuwa wakiendelea njiani, bariko baragenda mu rugendo, wakafika mahali pana maji. bashika ahantu hari amazi. Yule towashi akasema, uwo Toma aravuga ati, tazama, raba maji haya. Amazi ngaya ni nini? None niki kinachozuia niki chombuza nisibatizwe? Simbatizwe. Filipo akasema, Filipo aramwishura, ukiamini kwa moyo wako wote, wize mutima wawe wose, inawezekana. birashoboka. Akajibu akasema, akamwishura, naamini, ndizeye ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. yuko Yesu Kristo ari mwana w'Imana. Akaamuru lile gari lisimame, achategeka ico gitwazi kihagarara, wakateremka wote wawili majini, bose bacharuruka bayinjira mu mazi. Filipo na yule towashi. Filipo nuja muherezi wari kumwe, naye akamubatiza. nawe Filipo acamubatiza. Bwana asifiwe. Yes. Amen. Haya maneno, haya majambo yanaongelea mtu ambaye alikuwa akisafiri. Avuga ku muntu yari mu rugendo, na alikuwa ni tajiri, yari umutunzi. Na katika usafiri kwake, ariko mu rugo rugendo rwiwe, alikutana na mtu wa Mungu Filipo. yahuye n'umukozi w'Imana Filipo. Na Filipo alimweleza habari za Yesu. Filipo atangwa kumubwira amakuru y'umwami Yesu. Aliposikia habari za Yesu, amaze kumva ayo makuru y'umwami Yesu, akajisikia amejengwa, yumva arubatswe. Na walipokuwa wanaendelea, bariko barabandanya urugendo, Filipo alimwambia juu ya ubatizo. Filipo amubwira ibijanye n'urubatizo. Na wakiwa wanaendelea, bariko barabandanya urugendo, walifika mahali pana maji. bashika ahantu hari amazi. Aliuliza, amubaza wa mutunzi, ni kitu gani ni giki kinazuia chonzibira nisibatizwe? Simbatizwe. Ni kitu gani ni giki kinazuia chombuza nisibatizwe? Simbatizwe. Filipo alimwambia, Filipo amwishura uwo mutunzi, ukiamini kwa moyo wako wote, wizera mu mutima wawe wose, inawezekana. birashoboka. Mtu anayebatizwa, umuntu yabatishwe, siye mtoto mdogo, si umwana muto, ni mtu anakamata uamuzi, ni umuntu aba yafashe ingingo bwiwe ya kuamini, yo kwizera. Na anapoamini, kandi amaze kwizera, anabatizwa. acha abatizwa. Kwa sababu unapobatizwa, umaze kubatizwa, ni kudhihirisha wazi wazi, ni kugaragaza ahagaragara kwamba leo yuko uwo munsi mimi ni wa familia ya Mungu, je ndi wo mu muryango w'Imana. mimi jewe ni mali ya Mwokozi Yesu,
ndi itungo ry'umwami wanje Yesu. Wakati unabatizwa, mugihe umaze kubatizwa, unatangaza hadharani, umaze gutanga inkuru ahagaragara kwamba ninamkataa shetani, yuko wahase Satani, ninakataa dunia, ndasi isi, nakataa mwili, ndasi umubiri, na ninaamua kumfuata Yesu. mpisemo gukurikira umwami wanje Yesu. Hii ndio Yesu naye alifanya. Ibi nibyo umwami Yesu nawe yakoze. Alipofuata Yohana, yakurikiranye Yohani mpaka pale kwenye kisima, gushikaho yabatiriza, akamwambia Bwana Yohana, akabwira ati Yohani, nataka unibatize. ndashaka yuko mbatiza. Akasema Bwana, Yohana avuga ati Mungu, mimi ndio ninapaswa kubatizwa na wewe. je, nije sabba kubatizwa nawe? Yesu akasema, Yesu amwishura ngo, fanya hivi, kora uko, kwa sababu hii ndio kubera ibi ari byo kufikisha haki yote ya ntegerezwa gushikana ukugororoka kose. hii ndio kutimiza haki yote. Ibi nibyo bigaragaza gushikana ukugororoka kose. Mtu yote ambaye hajabatizwa, umuntu wese atarabatizwa, hajatimiza haki yote, ntarashikana ukugororoka kose. Unajua kubatiza, urazi kubatizwa ambao Biblia inatuambia Biblia itubarira kwenye lugha ya Kigiriki, mu rurimi rw'Ikigiriki wanasema juu ya baptism, baravuga kubatizwa, yani kuzamisha, kwinjizwa, yani kuzamisha, kwibizwa. Wakati unabatizwa, mugihe ubatijwe, lazima uzamishwe. utegerezwa kwibizwa mu mazi. Kama hukuzamishwa, nimba utibijwe mu mazi, hakujafanyika ubatizo, nta mubatizo urabona. na ndio maana tunakuja nico hapa gituma twaje hano, ili leo kugira ngo ino munsi uzamishwe, winjizwe, wibizwe mu mazi, uwe ni kama umekufa pamoja na Yesu, ubone yuko wafanye na Yesu, na utakapoinuliwa kandi niwava mu ayo mazi ufufuke pamoja na Yesu ufukane n'umwami Yesu kama kiumbe kipya. nk'icyaremwe gishasha. Na kwa sababu kubw'ivyo umemkiri Bwana Yesu, wemeye umwami Yesu, na unaanza maisha kandi mapya, ukabutanga ubuzima bushasha, lazima utaanza kuishi utegerezwa kubaho kwa furaha ya Bwana, umunezero w'Uwiteka, wa utukufu wa Bwana, ubwami bw'Uwiteka, sawa sawa na mapenzi ya Mungu, bijanye n'ubugombe na uanze kuwaleta marafiki na utangure kuzana inshuti zawe kwa Yesu Kristo. kumwami wacu Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi yako. Ako niko kazi kawe uhamagariwe. Bwana akubariki sana. Uwiteka awahezagire. Na wewe unayenisikia, wewe umvise amajambo, hauyakamata uamuzi utarafata ingingo ya kubatizwa, yo kubatizwa mu mazi, lakini ukawa uko hapa, ariko ukaburi hano, hauyachelewa, nturacererwa, unaweza kamata uamuzi ule leo, urashobora gufata ingingo ubunyene, sasa hivi, ubunyene, na ukabatizwa. kandi ukabatizwa. Inawezekana, birashoboka, hauyachelewa. nturacererwa. Na wewe Mwokozi Yesu, na wewe umucunguzi wacu Yesu Kristo, angalia anakungoja, aracakurindiriye, na anakuita, kandi arikaguhamagara. na kama unanisikia, niba uri kuranyumva, na uko tayari, kandi ukaba witeguye, muamini Yesu, wizera umwami Yesu, saa hii iyi saha nyene, uambatane na hao wa ndugu, ufatane n'aba bantu na hao wadada, n'aba bigeme ambao wameshaamini, bamaze kwizera, na wanataka kubatizwa sasa. bashaka babatizwe umuntu. Kama unaamini na wewe saa hii, naba wizeye umwanya na wewe, na unaweza batizwa sasa, urashobora kubatizwa na wewe. Kama uko hapa, namba uri hano, nyosha mkono, kiriza ikiganza cyawe. Hapana nyinyi. Wewe mwenye uko hapa, wewe uri ngaha, haujavaa hii vazi, utarambara uno mwambaro wera, na unasikia na mimi naweza batizwa, ari ukumva ko muri wewe wobatizwa, nyosha mkono, kiriza ikiganza cyawe. Asante sana, murakoze cyane. Kama haupo, namba atawuhari, lakini hii sauti, ariko irijwi uendelee kuikumbuka, uzoshishikaye kujibuka. Aaminie na kubatizwa, wizere ibyo kubatizwa. Kila mtu anayeamini, umuntu wese yizera na akabatizwa, ataokoka, azokizwa. Asiyeamini, utizera, amekwisha hukumiwa, yaramaze gucirwa urubanza. Ayo wapendwa, Mungu awabariki. Rero nshuti zacu, Uwiteka abahezagire. Tunawaombea, turabasengera kwamba uamuzi umechukua, yuko ingingo mwafashe muipige hadi Yesu atakapokuja, muzoshishikaye kuyigendamo gushika umwami Yesu Kristo agarutse. na mutumie fursa hii, kandi mukoreshe aka karyo kuwaleta wengi, maelfu kuzana ibihumbi ku mwami Yesu. Ninavyowaangalia, ndiko ndabiweza, ninaona jeshi kubwa, mbona inteko nyinshi ambayo inaenda kuwaleta maelfu kwa Bwana Yesu, zigiye kuzana abantu benshi ibihumbi ku mwami Yesu. Bwana awabariki sana. Uwiteka abaheza. Mwami Yesu nashimwe. Amen. Kongere dukomera amashyi mwami.
dusubiye kunezerwa mu gihe kinini kirekire twari tumaze pasiteri wacu tutari kumwe, mugabo uyu munsi akabaje kandi akaza dufise umunsi mukuru hano mu ishengero rya Repentance no mu ijuru bafise umunsi mukuru yuko Imana ikoze igitangaza gikomeye cyo kwakira abantu nk'abo. Bibiliya yambariye ngo umuntu umwe yahindutse akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo mu ijuru hanezerwa abamarayika 99 n'uwo wundi muntu umwe akwiza 100. Urumva ko mu ijuru haba hari umunsi mukuru ukomeye. Uravye abari hano rero n'umunsi mukuru ukomeye, dukomera amashyi umwami. Umunsi mukuru ukomeye cyane, nkanezerwa kandi ko nuno munsi mu bantu Imana yagiriye neza cyane. Twagiriwe ubuntu Imana ikarokora n'umushehe, none nawe akabaje kubatizwa. Twongere dukomera turagishimira Imana ko Imana yagikoreye ko mu babatizwa akaba arimwo. Imana tudugirize cyubahiro, umwami Yesu aragahora ku ngoma. Reka rero tubandanye ico gikorwa, tugomba tushike hano kugira ngo tubandanye ico gikorwa. Sawa, ni muririmba abaririmbyi mudufashe turirimbe, hanyuma tugiye kururuka kugira ngo dusengere aya mazi. Barera 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 barera. Tunamshukuru Bwana sana. Tunashimira Imana cyane kwa kumalizia kazi hii. Ko turangije akazi nkaka. Lakini mbele ya kumshukuru Bwana, ariko imbere yuko dushima Imana, nataka nikuulize. Nagomba nsubire ndakubaze. Labda ungali una sita. Birashoboka ko wagumye wifatafata wigumyagumya. Labda ungali unajiuliza. Uguma wibaza wiyumvira kandi. Niende au niache? Ngende canke ndeke? Hii ni wakati mzuri. Uyu wari umwanya mwiza. Kamata na wewe uamuzi sasa. Ushobora gufata ingingo ubunyene. Ubatizwe. Ukabatizwa. Unaweza omba kanzo. Urashobora gusaba ikanju. Uje hapa. Kachoza hano. Tukubatize. Kama uko karibu. Nimbu hari nyaruka. Nyosha mkono. Duzu ukuboko. Kabla hatujaomba. Tutarasenga. Na wewe upate nafasi hii. Nawe ukirikwi bakwe nyingi. Uko hapa uyabatizwa. Ushobora kuba ari hano utarabatizwa. Sai usiache tumalize kazi hii. Nurindire ko turangiza na utabatizwa. Kamata uamuzi sasa. Ushobora gufata ingingo n'ingoga. Kwa sababu itakuwa kuokoa maisha yako. Kandi uzobukijije ubuzima bwawe. Labda kesho utakuwa umechelewa. Kandi ejo ushobora kuhashika ukaba wacherewa. Kama uko karibu. Kandi hari nyaruka. Uko nasikia sauti hii. Uri kurumva ijwi. Sauti ya Bwana inakuita. Ijwi ry'Imana ririkorera guhamagara. Njoo kwa Yesu akuokoe. Ngwino Yesu arokora ubuzima bwawe. Karibu leo. Ngwino uyu munsi. Ni siku yako ya wokovu. Uyu ni umunsi wawe wo gutabagwa.
leo ni siku yako. kandi uyu munsi ni uwiwawe. Unaweza piga hatua na wewe, urashobora kugira intambuko nawe na ukuje hapa ubatizwe. ukaza hano ukabatizwa. Kama na wewe uko kandi uriho, nyosha mkono, shira ukuboko hejuru. hauyabatizwa, nurabatizwa mu mazi menshi, unataka batizwa sai, kandi ubunyene wabatizwa. hii ni occasion, kandi aya n'amageme n'ubuntu bwa nyuma. usipoteze n'utakaze ubu buntu, na usione labda tunakosa la kufanya. kandi nuwave wibaza ngo twabuze icyo dukora. Hii neno inapoinsiste iri jambo riguma rikwinginga, ni kwa ajili ya kusaidiwa. kubera gutabagwa kwawe cyangwa gufashwa kwawe. Karibu sasa ushobora kuza uingie pamoja na ule ndugu anayekuja, ukaca winjirana n'uwo muntu nawe afashe ingingo mu nyuma. karibu na wewe. ngwina nawe. Ninawajua watu ndaza abantu walikamata uamuzi kwa dakika kama hizi, bakunda gufata ingingo ku munota wa nyuma. walikamataka uamuzi kwa wakati kama hii. bama bafashe ingingo ku munota wa nyuma. Ule mtu leo ni mchungaji, uwo muntu n'umwungere alifika nafasi kama hii, yari yageze mu kibanza nk'iki, wako wanabatiza, bariko barabatiza, hakuja na mpango wa kandi kubatiza, nta mugambi yari afise yuko abatizwa. lakini sauti ilisema, ariko ijwi rimaze kuvuga, nani mwengine ninde wundi atabatizwa? ayo agomba kubatizwa? Na yeye akakuja nawe acaraza, akabatizwa na yale mavazi, acabatizanwa n'izo mpuzu nyene, akaenda na mavazi ya kulowana nyumbani, acagenda n'izo mpuzu nyene zikanye, akaenda nazo nyumbani, acazitahana muhira. leo hii ninakuambia, uyu munsi ndiko ndakubarira, ni mchungaji wa kanisa, n'umwungere w'ishengero, alikamata uamuzi yafashe ingingo kwa wakati wa mwisho, umwanya nk'uwu wa nyuma. na kuuliza tena, nawe ndasubiye kukubaza, nani mwengine ninde wundi anajisikia yiyumvamwo kwamba anaweza batizwa saa hii, ko yoshobora kubatizwa ng'umwana? akuje kabla hatujafunga, nawe anyaruke tutararangiza, akuje kabla hatujafunga, anyaruke tutararangiza, akuje hapa. ingo Ndugu amekamata uamuzi, umwene data afashe ingingo, na sasa anaenda kubatizwa, kandi aciyaza kubatizwa. na wewe na wewe kamata uamuzi, nyarutse ufata iyo ngingo, na ukuje hapa. uze. Bwana akuokoe leo, umwami Yesu akurokore, Bwana akusaidie leo. umwami Yesu agufashe. Haleluya, Haleluya. uliye hai, mana uri hano ushoboye byose. asante kwa kazi kubwa ya Turagushimiye msalaba, kuko bawe wakwiriye ku musaraba. asante kupie kuzimu, Turagushimiye umwami ko wapfuye ikuzimu, ulinyang'anya watu kutoka kuzimu, ukiba abantu bose bari bambuye ikuzimu, na umewapeleka kwenye kandi ufalme, ukabajana mu bwami bwawe. na leo tuna furaha kandi umunsi turanezerewe kuona kazi kubona hizi, igikorwa nk'iki, tukiwa na shukrani, turiko turashima Imana. tunakushangilia Bwana Tukomeye amashyi, kwa kazi ya msalaba igikorwa cyo ku musaraba, na kazi ya ukombozi. kandi no gikorwa cyo gucungagire, Uwainue, duze, uwasaidie bafashe kwa jina la Yesu, izina rya Yesu. amen. Amen. Mungu awabariki sana. Haleluya. Hii ni kazi ya Mungu. Watumishi wa Mungu. Mkoja tutumikie Mungu. Dudura. Kwibutse imususigu ererako nakwambika mwana wanje insarira kujya mwana wanje ndakugaburira cagiye wari kumusego mu bitaro wabonye imbaraga zanje baroga basubira wachawe hakuna kitu watafanya. Yesu alitulinda watasikia haya.
alitulinda, watasikia haya. Ni ushindi, ni ushindi, Yesu ni simba wa Yuda.